Hello guys, ndabaramukije mwese mwandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri DJ Fanny 257 TV. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Ding Delicia. Behind the camera is Soso Black. Abandanya gukora ibikora inka kugira ngo abaha amasanamu ameze neza cyane. Hama no munsi turafise conference de presse twatumyeko. Hama ifo yuko tukugenda tugira tumenye muri iyo conference de presse hayagwa ibiki havugwa ibiki mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri no television kugira ngo tubashe kumenya neza iyo conference de presse ivuga iki iyagamaki mubandanye mudukurikirana kugira ngo tumenye ibiyagwa. Till next time bandanye mukurikirana Ding Delicia kuri DJ Fanny 257. Ciao. Hot, bitch. Jenny twa Alain Nova Irambona journaliste mugenzi wanyu twazimanye hanyuma abantu sanzwe bano ari inshuti arabagenzi yitwa Mani Irambona Désiré, c'est le boss, c'est le manager, le propriétaire de la place World Beach. Hanyuma ndabihawe n'Imana Jean-Pierre ndabihawe n'Imana Jean-Pierre ngunda gufata ukadabihawe n'Imana gusumba Jean-Pierre niwe le conducteur de travaux cyangwa inyubako byose byiza mubona ngaha niwe le concepteur niwe l'ingénieur planifia ati ahakene kiniki ngo mwabibonye hari ama screen ama écran plat mu bibanza bitandukanye niyi izofasha bashobora kuba bicaye hariya inyuma hariho muri salle hariho n'ahandi imigambi ni myinshi ngaha kuri World Beach ya mbere muri kano karere ka Kajaga cyangwa se beach ya mbere mu Ibujumbura cyangwa beach ya mbere i Burundi ahantu d'apprécier tuvuge ati nibyo cyangwa si byo. Hanyuma hariho nibindi bafise byo kubandanya bagira des innovations kugira ngo bashike kure vision yabo baraza kuyishikiriza nivyo bimirije bifuza gushikako target zabo baraza kubishikiriza. Hanyuma mbere ya byose reka ntangure makajambo le boss le manager aracari ashasha twashaka muzo tumenyeshereze abandi barundi bose mwerekane mwerekane ibikorwa twashoboye kugira hanyuma tumenyekanishe. Sinzi kindi no kongera ko sinzi ko mushaka kumenya ama service tuzogirira hasi sinzi mu bintu nk'ibyo gerageje kumunganira nyine kino gikorwa n'umugambi yateguye iminsi atari mike ndetse imyaka umugambi ahanini ufite intumbero yo gupromotinga tourisme mu buryo bubiri: tourisme intérieur, tourisme y'abanyagihugu abarundi ubwabo, ariko agapromotinga na tourisme y'abantu bavuye hanze. Nico gituma muri ko muraraba standing yabishize ko yaragombye uko abantu baje ngaha bashobora kuronka ibintu bya rwazire byinshi. Naho tukiri muri phase ya mbere, turacyari muri phase ya mbere, ariko hari ibindi bizoza, hari amafaze ashika nk'abiri ari nyuma. Iyi phase ya mbere rero murabona yuko harimo piscine ifise ama dimension internationale ishobora kubera nk'ama competition olympique. Hariho jardin hari ya ruguru ishobora kubaweramwe ama evenement, ari ama mariage, ari ama séminaire. Hariho ahashobora kuja ama parc de jeux pour les enfants. Hariho partie ya bar ingaha ikaba arimo restaurant ishobora gutekera abari ngaha bari kwafungurira ngaha, ariko ishobora no gutekera abantu babitwara bajya bagura bijya bavuga ama take away. Hariho partie ya beach irimo bar nayone, hama ikabamwo n'ama ubwe muri phase ya mbere irimo les vedettes zijya bagirisha sport mu mazi, ariko hariho ubwato buri nyuma buzotuma abantu bagira ama tourisme, bakashobora kugira ama escale ari Nyabugete, ari Kitaza, ari Rumonge, ari Nyanzarake, kugira abantu bagire tourisme d'Arolake mu gutembera. Rero iyi phase ya mbere twashaka twugururire abantu bose bashobore kuza, abakeneye kugira sport muri natation, abakeneye kuorganiza ama séminaire, abakeneye kuorganiza amamanza, abashobora kugira ama anniversaire, nuvuga
abantu bose kiramugwa abantu bose bashobora kwakirwa ngaha kandi bazogerageza bashyire ku amapri asanzwe si kibanza naho umuntu umenga gisa neza cyane si kibanza cyo gutera ubwoba abantu basanzwe bato ni kibanza gishobora kwakira abantu bose les prises ari prise isanzwe haba muri natation haba mu binyobwa rero nk'abamenyesha makuru nimwerekana amafoto gusa ko amafoto ashobora gutera ubwoba abantu ni mubabwire yuko n'ibiciro biri hasi n'ibiciro bisanzwe cyane iyi projet rero nkuko nyeneyo n'uyu aba engineer twayikozemwo ni jewe hariho mu Kenya yitwa Kinoti irashaka guhaguruka bakubona you can stand up they can see you Kinoti he speaks only English and Kiswahili niwe yagize main plan niwe yagize repartition ya maparti hama jewe naranje nk'umwunganizi ku ma designer n'ibindi rero twavuze ko ari faze ya mbere no kuvuga yuko buri gihe nka presima muzosanga hahindutse na equipment zo haji yindi rero twashaka bimenyekane muri social media hama abantu tubaye karibu ivyiyumviro vyiza turabihaye karibu byari byo nashobora kuvuga murakoze ubwo rero murumvise yuko baje kutubwira imigambi na projet bafitiye kino kibanza ni kibanza niyo mpamvu muri mwebwe hariho abamenyesha makuru basanzwe bakora mu byo bakora harimo sport ni kibanza iyo piscine gikwije les normes internationales za piscine olympique abantu rama competition canke abandi bantu basho kubyitabira mugabo kandi urumva kandi harasho kubera evenement hari ya ruguru mu kibanza ca ruguru mugabo aha naho ni kuryoherwa ni bar mugabo kandi no ngaha hepfo murabona ko hazibiye n'ikiboko nico kwinjira baravyiyumviriye cyane baravuga bati reka tubihinyanyuruko gutyo rero mes chers collègues journalistes akanya n'akanyu ku nkuru umwe wese bivanye na media mukorera na ligne editoriale ico bivuga umurongo mukoresha mu kumenyesha amakuru cyangwa gushikiriza inkuru zitandukanye nakanya keza aucune question tabou toutes les questions ziri les bienvenues zibagijwe neza zishaturonka no muco mwiza merci je ndabaze gutembera ahantu henshi bagira ivyo mabato kenshi wasanga biba biri shere kenshi usanga ari abazungu babikoresha ariko twe twashaka yuko bitaba iby'abazungu gusa twashaka ko biba n'iby'abarundi abantu babona umenga ntivyari vyabo ico bituma dushaka yuko abantu batogira ubwoba bomenya ko reprise zo waziri zibayabaye lakini yoyote ambaye anaweza kuwa na swali sasa hivi ambayo hakuuliza ni sawa, lakini naona mmetosheka. Acha sasa wale ama TV online hasa ama radio wengine watawa invite kwa vipindi kwenye radio, itakuwa vizuri sana kama sisi najua kule watawa invite. Nightfall. It was life after struggle when you knew you had to grind. It was life after struggle when you knew you had to get it. It was life after struggle when them bitches came around. It was life after struggle when you knew you had to get it. It was life after struggle when you had a couple bands. It was life after struggle